zaburi ya 19 tusome nanjye dusome verset 12 duhere kuri verset 12 hafi y'isenge haramutse zaburi ya 19 umurongo wa 12 utwigishe guharura iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ewe uhoraho garuka uzogeza ryari niwirimbure kubyugirira abasavyi bawe mu gitondo uzoduhaze imbabazi zawe kugira ngo tuze tunezerwe duhimbarwe iminsi yacu yose tunezereze umunezero ungana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonye n'ibyago igikorwa cawe nicisebure ku basavyi bawe ngo n'ubwiza bwawe ku bana bawe igikundiro c'uhoraho imana yacu kibe kuri twebwe kandi udushimangirire ibikorwa vy'intoke zacu mbere ibikorwa vy'intoke zacu ubishimangire. Data twese uraje imbere y'imbuga zawe twishimira cyane rwose ubuntu bwinshi imbabazi zawe nyinshi tugiriye utwemereye kuza mu ngoro yawe kugira ngo uduhe umugisha tukororotse urakoze tunezerwe twese twibonere muri uyu mwanya bwawe n'imbabazi zawe niba ari ivyo biboneka kuri umwe no hagati yacu twereke ta sainte présence twereke kuri hano wewe wera uzokoze ujye umugisha data wera no mu ntango kugeza no mu iherezo bigaragaze mu mitima yacu no ku mibiri yacu no hagati yacu tubisabe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana y'ubuzabire mbese ibahe umugisha mwinshi cyane mu izina ry'Umwami wacu kandi koko nkuko zaburi ivuze imana iduhaze imbabazi zayo mu gitondo kugira ngo tunezerwe duhimbarwe iminsi yacu yose haranditse ku murongo wa 15 ngo utunezeze umunezero ungana n'iminsi watubabarijemo amen n'imyaka twabonye n'ibyaha igikorwa cawe nicizerure ku basavyi bawe ngo n'ubwiza bwawe useruke bana babo amen. Mwami ashoboye byose yumve kuno gusenga kwacu kandi ibe priere ibisengesho by'umuntu wese ati nanje mwami ubwiza bwawe n'ubwawe nibiseruke kuri amen. Bibeli bivuze ngo ubwiza bw'Imana buseruke no ku bana babo igikundiro c'uhoraho imana yacu kibe kuri twebwe amen. Ese cyose akumva niyo tuyeye akumva niyo sengesho ryiwe ati ndasabye umwami asumba byose ngo igikundiro ciwe nikibe kuri jewe yaba wabisabye nawe imana ibaze igikundiro cawe nikibe kuri jewe mwana ibaze ntagire umuntu n'umwe yibagiza no sengesha ati yamara rushimangire ibikorwa by'intoke zacu ubishigikire keti dusutiene mwana ibaze abantu bose bakorana imitima myiza y'ukuri imana ishigikire ibikorwa byabo intoke zawe mwami abahezagire cyane abahezagire ankorishwa abahezagire cyane rwose imana ibaze aya majambo n'amajambo y'ukuri y'Imana isumba byose yo frere Petero yanditse muri Petero wa mbere wa kabiri muri 2 Pierre muri Petero wa kabiri mu gice cya mbere muri 2 Pierre chapitre 1 kandi nifuza ko tuyasomera hamwe rwara imana imbazwe hakurongo wa mbere handitse ngo Simoni Petero umugurano wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe ndabandikiye mwebwe abahawe kwizera kw'akarorero kungana n'ukwacu amen. C'est que un partage une foi du même prix
Amen. Du même prix. Une fois du même prix que la nôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par kwizera kw'akabariro kungana n'ukwacu. Itwoshima umwami bwacu. Umwami yarakoze. Yaduhaye kwizera kungana n'ukw'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nuguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu n'umukiza. Amen. Amen. Ubuntu n'amahoro bigwire. Amen. Amen. Barabishaka bose niba hari abadase muri Eglise nibize basubira iwacu. Amen. Reka kumwe yasanga muri barayataka obededo ikatiyigire maze. Niba mwumva mutovuga amen ikatiyigire iwane na mama wanyu basi. Bibiri ivuze ngo ubuntu. Amen. N'amahoro bigwire. Bigwire muri mwebwe mubiheshwe no kumenya Imana neza na Yesu Kristo umwami wacu. Oh, Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Bigwire. Nani ndavuze nti bigwire iwacu. Bigwire chez moi. Bigwire iwacu hano muri Assemblée. Ubuntu n'amahoro bigwire byinshi. Amen. Imana ibaze. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ni byiza ko abantu bavuga amen ku cyangwa cy'Imana. Amen. Ubuntu n'amahoro bigwire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ibaheze kandi yongere ibaheze cyane. Amen. Rega murababarire hariko amajambo yaranezereye igihe nasoma. Amajambo nasomye hari mati. Yereko nasoma n'amajambo nende kuri Assemblée hari umuntu reka hajya muri Assemblée wanyu ibyo muvuze byose aho bidufatira amajwi akabitwongera akabiturungikira nani ndavuga nti uwo muntu yarakwiye kuko n'agakiza niko namwishuye umuntu ariko umuntu numva ntamwifurije nawe ndamwifurije ko yokiza ndamwifurije ko kuko n'agakiza mfata ati ubifata mufate hamwe nawe agatera bifata nawe yarakukiza umuntu n'amahoro nibigwire. Amen. Byambaise bitebe nk'uruzi ruhitane nabi yose bitera mu cyaga cyo kwibagirana. Nyaje n'ufrene mu bisigarana. Nyaje n'ufrene mu bisigarana. Imana ishimwe. Amen. Nous avons ici twakira umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twakira umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nous avons ici et il a payé le prix. Yakwishyuriye. Muri byose ngo yanyishyuriye ya myenda yose. Yarampari ibyaha byakizwe. Il a payé le prix. Il a payé. Amen. Est-ce qu'il y a riche kiguzi? Amen. Riche kiguzi. Amen. None yarishi cyo kuja itabushishi cyangwa yaturi cyo kujinine. Yaturi cyo kujinine. Sima taturi kwenda. Il a payé le prix. Ntabwo yaturi ikiguzi cyo kuja mu muri. Yaturiye ikiguzi ngo tuje mu ijuru. Et il a payé. Amen. Il a payé. Oui ou non? Oui. Yararishe. Kandi yariye ngo nzoje mu ijuru. Amen. Il a payé. Amen. Est-ce que la semaine n'a pas pris? Amen. Amen. Nandi yarandiye. Amen. Ati uyu munsi ndibutse ko nandi yandishiye. Amen. Kugira nzoje mu ijuru. Amen. Nandi nzokwa. Yadiye nzokiri ibanza. Mubishaku yiwe. Irapeye. Yarishe. Yagukire indwara zacu zose. Irapeye. Yashe ibicumuro. Yarishe. Oya yadiye bisoke ndabagura ibicumuro. Hama muratwara ipaki yacu. Nijaturiye. Oya. Yaturiye kubabera. Amen. Irapeye. Yagiye bisokera dusubira kubabera. Utagira agasembwa basa muragwa b'Imana isumba byose irapeye no yarabishuye ndego tubihabwe bibe umugabane wacu kandi aya majambo nari kuri ngo kuko ubushobozi bw'Imana bose que Dieu vous bénisse ubushobozi bw'Imana bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose. Haleluya. Tubiheshwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Haleluya. Oh, que Dieu vous bénisse.
Ivyo vyatumye adukoresha no frere, ivyo vyatumye ari byo yasezeranye vyakabura rugero yambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere. Haleluya. Bose mwewe bibatere gusangira n'Imana kameremere kandi Imana ni basi. Dieu est merveilleux. Imana ni nziza kandi cyane. Nziza kandi cyane. Nashimye ntabwo umusere namushimye nawe namubabwira umusere muri rumani namushimye nawe hanyuma connection zicikiraho hama rero ngenda gusaba wifi ahantu ngiye gusaba wifi sanga hari umwe mu bafrere bavuze babanya mani mubari hama rero bacakamba wifi abapaganira ama wifi cyanshikiye ko cyanshikiye ko ndamushingira nawe sawasawa ishinde kuko biri muri hopare nandi umufrere sinamunene ndamushingira nawe by'umusere yavuga amene umufrere akigunya agasubira kwa wene ndamushingira gushaka mudaka kubatizwa arize ati gisemo kubatizwa Yesu Kristo aturanejeje cyane bari kuvugisha nande ni amene arumva nisare sani mu wa mufrere n'abandi bapagani ntawe namenye yego zani barambe Imana igumisha fe nani munarimeje rero Imana igumisha urabyumva rero Imana ni nziza burya cyane yahegereye mpagurutse kugera sengere uribaza ntanasi bisekice aho urabyumva bose bari bicaye rero hari hafi y'abamurera hamanje ntabwo ndasenga mpagurutse beje gusenga ndakoraje Imana abakatolika babandanije byabo n'ibyabazanye n'ibindi byose kandi mu byane n'abaturage Imana igumisha fe Imana igumisha bose nzi yuko n'ibindi nanjye kuganira aronuka abafrere byene twero twarazwe twahawe Imana isumba byose ibyo tutwaze kandi n'ibiterisoni n'ubushobozi bw'Imana bakira agakiza amen murababa rero bose uyu munsi genda kuna amavoka murabizi umuntu guha ivoka nkaguyivoka nkaguha amavoka nkayaguha hanyuma na nyakubahwa perezida nawe akaca guha amavoka ayo gutwara n'ayandi bavuga ati nahari voka rimwe narikwiye pfa mu giswahili mu gihonumanga kwa Jehova irindi naryo narikwiye hariya ku kirimba ntasa n'amavoka adasa ntasa icyo kwa perezida n'uwari imbere awucuse gute rimwe bampa hanyuma naritsitara kandi n'akazi kiwe igavuga ati niko byagenze ati munzanire imyaka 50 mfunze fokajya gukora aroro natwe dufite ibyo twahawe n'Imana twahawe n'Imana twishimiye bitunezereje kandi twahawe n'ubushobozi bwabyo ntabwo uza kubivuguruza watangura kuvuga ngo tuvuga n'igiki kandi n'abandi kuyagaragara ko usanga abagore b'abayisilamu bitangiye bari ku maordinatere ninde kubasaba wifi hanyuma nabo bati none n'iki ngaho twitanga hari uzungu turavuga n'ibintu by'idiko benshi cyane ni mu byo ngo birunguka ngo ntibakwiye kubivuga cyarashaka kodere banda byabisore ndabivuga rero nandi mu mutima n'abandi kugenda bwandi kazima twabihawe n'Imana kama twabihawe n'Imana kandi ntabifuse ndageze kandi n'ubuzungu n'abati ndapfuye n'Imana igumugisha basi frère bien-aimé twabihawe n'Imana nibaci bavuga ari gusubira kuvuga ngo pastor abanza kandi nibanze n'uwombatse n'izina ryawo nta n'umwe nzi ariko nabivuze ndaheza kandi iyo n'ibinguza gato n'ibyacu bishika rero mwa frère twabihawe n'Imana nous avons reçu de Dieu car nous avons reçu écoutez bien-aimé car nous avons reçu de Dieu twabihawe n'Imana amen nibyo Paulo avuga ko twabihawe n'Imana ibyo twabashikirije nawe twabihawe 1 Corinthiens chapitre 11 niko byanditswe Imana ishimwe twabashaka tubisomye ko twabihawe n'Imana ce n'est pas une twakuye mu miyarara bicafu c'est de Dieu twabihawe n'Imana
nti verset 23 kuko icyo nahawe kuko icyo nahawe n'umwana wanjye aricyo nabashikirije namwe. Amen. Oh, c'est merveilleux. Ibi bintu bifise ari twahawe nawe wari Frank. Si ibintu dufise twahawe nawe Branham, twabihawe bivuye mu ijuru. Bizanywe n'Imana isumba byose. Babati ubutumwa bwiza butarezoni n'ubushobozi bw'Imana kubakizwa. Amen. Nous avons reçu de Dieu. Amen. Niko Pawulo avuze mu Batesalonika ba mbere aya majambo n'ukuri n'Imana isumba byose. Yavuze ku gice cya kane hano na Tesalonika ba mbere chapitre 4 yavuze ati que Dieu vous bénisse. Verset 15 iki nico tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe. Amen. Oh, est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ce n'est pas des noms. Ibi si ibintu dushobora kujyana gusheka. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Si dushobora kujyana gusheka ngo twashaka ngo Veronika ngo na Antoinette ngo tubiharire ko nk'uko umenga ni ibintu baba batwungura natwe turebe bimwe tutore ibindi. Ibi ni ibintu by'Imana isumba byose. Amen. Ni iby'Imana isumba byose. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Ibi ni iby'Imana isumba byose. Amen. Mubifate neza. Amen. Ni ibyo bizobatwara mu ijuru. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si ibintu twahawe n'umuntu twego tuzohava tubona abantu savant babahinga tubiharire ko batwungure hama batugabanirize ko hama duhave tugira compromis consensus. Oya nibyo twahawe n'Imana isumba byose. Isomisi turinda tutateretswe n'abantu ngo mvuge ngo ejo bazoza batwimure abazongirira abadutwara bo muri Amerika bazohava baza. Oya turi hano tuwashizwe n'Imana isumba byose. Tuteretswe nayo turindwa nayo turi munsi y'ubushobozi bwayo. Amen. Et nous le croyons fermement. Amen. Turavyize n'imitima yacu yose. Gitegurwa ryacu riri mu maboko ya Yesu Kristo umwami wacu kandi azotujana. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 12 Bible ivuga ngo cyagireretse l'office mâle yageretse y'umwana w'umuhungu kugira kimurozi nawe cyashaka kumviriza. Verset 4 umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kw'ijuru uzishigurira isi. Ico gisabyo gihagarara imbere y'uwo mugore agira avyare kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe. C'est nous. Cyashaka kutumira. Cyashaka uwo mugore cyashaka umwana yavyare. Imana ishimwe. Mais s'il vous plaît frère. Oh, nous avons la garantie. Oh, que Dieu vous bénisse. Bibiliya ivuze ngo avyara umwana w'umuhungu niba azorageza amahanga inkoni y'icuma afise isezerano. Umwana wiwe arasabwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo n'amahimbazo. Yarasabuwe kitaramumira none muravyizeye. Azoke imbere y'uko hazi nabi yariyo yose mw'isi Imana izobanza itwara umugeni wabo atakiyamukora. Enoki mwene data yaduze umwuzure utaraza n'umugeni azoduga Harmagedoni n'intambara z'isoko n'ibibazo byose bitaraza. Imbere y'ivyo byose umugeni azobanza safi. Mwami nashimwe nezerejwe n'Imana isumba byose ihabwa icyubahiro kandi ibi ntawe bituvanako ça nous appartient. Twabihawe ubushobozi bwayo. Amen. Imana ishimwe ongere ihimbazwe cyane kandi umwami yarishe. Oh, merci Seigneur. Handitse muri Petero wa kabiri cya mbere ngo umugira neza ariko turafite ijambo ryayo. Oh, merci. Turafite ijambo ryayo verset 19. Turafite ijambo ryayo ryarakomejwe kurushiriza verset 19. Ariko turafite ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza. Mugira neza ko mushika ku mutima ni nk'itara ryakira hacuze umwiza rigakesha ijoro rikageza ryari. Haleluya. Oh, que c'est merveilleux.
parole iri jambo ry'Imana isumba byose twakiriye rizogumana ububasha gushika umugeni agiye. Nta kintu na kimwe gishobora gutuma riba febre, rizokwama n'inkomezi. Amen. Iri jambo rizogumana ubushobozi, rizoguma ririnze abaryakiriye ko tatosubira inyuma ubusa, ridakoze ico Imana yarungize gukora mu isi. Dieu bénisse. Mwishimikize ijambo, nimwishimikize systeme, nimwishimikize idini, mwishimikize ijambo. Nibyo mpinzo y'abera, nibyo rizobazigama gushika kw'iherezo. Kandi ijambo si ibintu bivugwa n'abantu, nibyo umwami yaduhishuriye. Cette parole révélée, ijambo ryahishuriwe, niryo jambo ry'Imana isumba byose. C'est ce que Bibiliya ivuga. Amen. Ngo nzokubaka ishengero ryacu kuri ubwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. None abafere mukibaza ngo ni ryajero aho abadayimoni bazorisengera, mukibaza ngo ni rya frere twa rizosenyuka n'ingoga, ariko bien-aimé frère, ni rya Yesu Kristo. Amen. Ni eglise, ni ishengero rya Yesu Kristo ryubatse, merci Seigneur, ryubatse ku busobanuro ryahawe y'ijambo ivuye ku Mana isumba byose. Kandi bw'Imana bumeze nk'umubakisha w'ubwenge, yaracukuye arashikira urutare, yubaka ko inzu yiwe. Imiyaga izoza, ibihuguta bizoza, amazi ibiyaga bizoza, ngo ntibizogira ico bigira uwo muntu, kuko yubatse sur le roc. Yubatse ku rutare, ariko guhishurirwa twashikirijwe n'Imana isumba byose. Namwe ndaremye mu mutima yuko abizeye ijambo atakizoba yiganyiza. Sinije bizokubaho Matthieu 24:35, isinije bizokubaho. Mbere se bavuze ngo Bible, muriko Bible ntizizova. Bavuze ngo isinije bizokubaho ijambo ryanjye. Cette parole révélée, ijambo mwahawe na William Marion Branham arivanye ku Mana, mukashikizwa n'abandi Frank risubije muri Bible. Ifise ububasha bwakira ahacuzuza hose. Yakagari ryakiyo rishitse, Imana ishikije ngo riba ryatse gushika ikinye cyo mu gaturuturu kisobanura bigenda wike kandi risakomple. Amen. Amen. Turajanye neza. Sawa, Imana izagira aho tutajanye barambabarire, tuzosubira kujana nibamenye turimo. S'il vous plaît, écoutez bien. Amen. Tunezerezwa n'Imana. Ishikije ivyo yavuze mu gihe cyacu. C'est cela qu'on appelle message. Niyo yitwa message. Message dore sikuvuga ngo ikivunga, ivyo Branham yavuze ni message, n'ibindi Frank. No. Message ni vyanditswe vyera mu Bibiliya. Ibicika message Imana ibishikije mu gihe cyacu. Icavyitwa ijambo ry'Imana ry'igihe. C'est la parole de l'heure. Amen. Ni Imana ibishikije mu gihe cyacu. Kandi ibyo twakiriye. Noneho Bibiliya ivuze ngo umugira neza ko mushira ku mutima. Gushika ikinye cyo mu gaturuturu kizobanurira ese ibyo sezerano si byiza. Murabura muri nta mpambi ikintu nezerwa nuko umwungere azokuragira gushika kwiherezo. Naho umwana twemereye ngo gushika nzozira kubatora. Je serai votre roi. Zoba ni umwami wanyu, zoba ni Imana, zoba ni umwishinzi w'urugendo rwa gushika umusira kubatora. Dieu l'a promis. Imana yabisezeranye n'ihimbaza. Amen. Nishimwe. Amen. Naho isi n'ijuru byo kugwa kwivaye. Est-ce que c'est expression? Est-ce que Imana izonani? Imana izonani? Ya, habo twe twisaba Imana tutigega mwami. Mu gitondo nuduhaza imbabazi. Amwe tukizuka yene neza nuduhaza imbabazi zawe. Ari mutunezeze. Imana umuntu n'amahoro byawe bitwome. Amen. Zacu bishigikire. Amen. Kuko wari tugomba
irapeye. Nje gutora umunezero irapeye. Nje gutora gukira indwara irapeye. Nje gutora imbabazi z'ibyaha byanjye irapeye. Yesu irapeye. Irapeye. Haleluya. Mwaba himbaza irapeye. Nemere kubyakira irapeye. Amen. Irapeye. Amen. Amen. Irapeye. Yaturiye kuja mu kuzimu none. Turiye kuja mu ijuru. Icyo bituma frere barinze ngo imwishito ryacu se kuzimu. Ariko ni mwijuru. Mwijuru niho irapeye. Irapeye. Amen. Ni Moses ko. Amen. Basi mutane kwarishe basi. Amen. Ndiye mu bikimuka. Nuko kuzoba kukunze irapeye. Yarakurishe. Iri umunsi muzobora kugiyeko. Nimba ucitse izuru irapeye. Uzosanga ryagiyeko. Nimba watakaje umushatsi irapeye. Uzosanga umushatsi ntabwo nyamwinga bafise ubuhanga bose bazabafise umushatsi wabo. Nimba ramenya n'ibihanga irapeye. Yarishe. Ibyo bihanga uzoja mu ijuru vyahetse. Umwami azokuzuza byose neza. Dusere mu jene eternel. Amen. Frere yatsoba ngo twinjirane mu ijuru tumva maestoma ngo n'uburibwe bwo mu nda. None ibikombe bivurana irapeye. Irapeye. Ni muvise. Amen. Irapeye. Ubitoye kusuti irapeye. Amen. Irapeye. Sinigire ngo umuntu irapeye. Amen. Ni yarishi. Amen. Yarandisi. Amen. Yagiye yarishi. Yasuye mu ijuru andisi. Amen. Arasebera tout est accompli. Amen. That's now mugende mugaramango murya munywa munezero muhimbaza j'ai tout payé. Amen. C'est ça. Woniwe mwami banjanye imana ziyezegera bashimye niwe mwami banjanye umwami yandikiye byose. Imana ishimwe kandi yarakoze cyane. Irapeye frère, irapeye. Que Dieu vous bénisse. Oh, Dieu vous bénisse. Frère Paul, man, est-ce que vous l'aimez? Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Il a payé. Amen. Il a payé. Ça c'est Amen. Il a payé. Oh, la Chine. Il a dit, il a dit, il a dit, il a je dois comprendre. Amen. Yarishe ngo ndabitahure. Yarishe ngo ndabimene. Yarishe ngo amabanga yansezeranye ndayatahure. Ndavyakiye umugabano yarapeye. Désormais irapeye. Amen. Irapeye. Irapeye. Amen. Oh, mani basi. Nishimwe. Amen. Nishimwe cyane. Amen. Ariko ntabwo cyane. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Mane zagira bakunda bose. Amen. Ombari. 1 Corinthiens chapitre 1. Turagiye gusoma rero. Handitse ngo ndashima Imana yanjye na ntabyo kuganira ku murongo wa 4. Amen. Kubw'ubuntu bwinshi mwaherewe muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Kuko muri byose mwatungiye muri we. Haleluya. Mu byo muvuga byose no antu. Amen. Yatumbere. Amen. Babagenzi ko baje turamutera amabuye niyaje imbere irapeye. Ndahishe ko dukora tureba neza. Natwe ndamwizeye ko yahishe. Amen. Ikikora twagisabye kwa Mustaneri yaratubigiye. Yaratubigiye gukorana neza. Atubwira kubitahura. Abaza kubyumva baza kubitahura. Atubwira kubyizera. Yatupeye. Amen. Amen. Haleluya. Dieu vous bénisse tous. Amen. Ndashima Imana yanjye na ntabwo ubwanjye kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu kuko muri byose mwatungiye muri we. Haleluya. Mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Amen. Gushingira nawe Kristo kwakomejwe muri mwese bituma mutagira ingabire n'imwe muhasa mwiteze guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo niba azobakomeza gushitsa kw'iherezo. Haleluya. Kugira ngo nimuze mugabe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Niyo kwizerwa yabahamagariye kugiranira ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nahimbazwe. Nashimwe cyane. Oh, Dieu
tugira amen. Yambeye yarishe kashimwe yabahamagariye kugiranira ubumwe n'ikimazi cyatanzwe ku bwanyu kugira ngo mugende mwishimye mufise sheke mu mutima. Amen. Y'ibyo yabarihiye byose aho mugeze mose muti irapeye basanga abafurere barebe ko bashobora tukije zirapeye yarishe reconciliation yarishe kumvikana basanga se na nyina bari ko irapeye yarishe amahoro yarishe umunezi irapeye yarishe le repos irapeye notre repos. None ko mutavyize irapeye. Amen. Kukoreka facture nakuriye ati uzogende Zanzibar yote uruhukiye ukwezi kose facture ngi wowe tipo ese igere twara je twari facture ukabereka yote bereka je ndafisumu irapiye babona ni facture yawe ati ibise so amara ni ya ni chumba ni kumesa ni kibesa irapiye. Amen. Irapiye namubona twakira shisaje ari tutaanza kusafasa kaavasi kwa nakavasi kwa hiyo amajana yote yarusha zote baina reserve ujashika patero n'ibivarizi biruka cyane ko ibivarizi biremerera biruka mu cyumba bafatiwe niki yakomanda gafi baza kwiruka yakomanda twana baza kwiruka karari kaavasi kuzatana ariko twebwe iratuka yarishe byose reka frere batihagana nako banezere kumwami yabariye byose bagende bacenge bashima umwami kiyatupeye irapeye sasa amen irapeye Dieu bénisse umwami nahimbazwe irapeye Dieu bénisse. Amen. Dieu soit loué. Irapeye. Amen. Chapitre 2. Yamara tuvuga kubwira verse 6. Hagati mu batunganijwe bose. Ariko bwenge subwiki gihe. Cyane ubw'abaganza bw'iki gihe bagenda bayoboka. Ariko tuvugishwa n'ubwenge. Amen. Bima irapeye. Neswa irapeye. Ntabwo suswa. Amen. Muri ijuje nzira bizoyibona irapeye irapeye. Sisi bivuga mu byumba be yaje. Yaje gutuma abanyabwenge. Atari ubwenge bw'isi me tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana. Amen. Kandi tukakira la richesse insondable. Insondable. Ibyinjisho tigeze ribona. Iby'ubu tigeze ribona. Umwami yaturihiye. Rero na papa ntabyazi oya ibanga rirakomeye nuko Imana yigize umuntu ishobora kuducungura yaturiye kugira ariko mbese baza ko ari byoroshe we basi nawe mbwira uyu mugoroba uti eshi byoroshe kumva ko aho ibintu papa arize ntiyabishyize ibyo abarevera bakomeye bo mwisi barize ntibabitahura none mwe wo mwumva yaturiye amashuri minerval yatufunda yarishana asani. Amen. Yatanze ubugingo bwiza. Era peye ibyo bitakahurwa na n'ubwenge bw'abantu. Mwiyo barabuhawe niba barabambye umwami w'ubwiza. Alo tweho twabuhawe. Amen. Amen. Sans prix, sans argent. Atatu tunishe. Turihiwe n'umwami wacu Yesu. None tuzokoma tumushima. Ariko twubu tuzokoma tumushima. Amen. Yatwishimiye. Muri yatwishimiye imyenda yose. Yarandika hatari. Amen. Sika fere boneme mbabare ko munsi mbabare ko. Yateye. Amen. Kuza cyane muna chomeze birasi yatupije. Amen. Yari byose naye. Irapeye genda muvuza ko mwizi irapeye. Nakandi kidaza gushoboka irapeye.
no gukorana byaza gukunda yaje n'abacu bazozuka yaje abapfuye mu mwami bose bazozuka irapeye izamugwa rirakunda irapeye ise sheke yanditse ko twemerewe enlèvement azoza kuduterura umukobwa wambaye umuriro umwami yarawishe n'igicu cy'ubwiza umwami yarakirishe ingufu zizoduterura umwami yarazirishe iyo tuzicara umwami yaraharishe ntabwo tuzobaho umwami yararishe no sang de Jésus y'amaraso yajyana mu ijuru yaragiye ku ishuri ryo mu ijuru yasezeze ku isi ariko hano yishyuye indwara zose yararishe. Amen. Il a tout payé pour notre guérison. Il a payé pour notre salut. Il a payé abasore bameze nk'abamariya bashima umwami bati abazokumva ko yagiye bazohimbaza bazomenya bose yarandihiye bahimbaza imana yanjye bazomenya ko haciye abasore mu isi barihiwe imyenda yabo yose bazomenya ko haciye abafurere bangagike barihiwe tout ce que nous avons cassé. Tout ce que nous avons cassé. Nous nous gagnons pas tout ce que nous avons cassé. Amen. Nous avons gagné ce débat. Il nous fait tout ça comme ni fin hata. Ziza ni byatsi ziza kuja. Mutubabare turengane turavyishura. Abiseri ko bavuze. Hanyuma hacaza umwami bitangiye. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Il a payé le voyage. Amen. Parce que dans le palais céleste. Amen. Il a payé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que kandi amadamuna yakuri. Verset 10. Ariko Imana yabishuriye muri mwemu wayo. Mwema sasa byose nibishijwe by'Imana. Amen. Ninde mu bantu aziri n'umuntu atari mwemu yiwe iri muri we. Niko n'ivy'Imana biri ntawe bizi atari mwemu w'Imana. Ariko mwemu niwe twahawe. Yatumenye ivy'Imana yatugabiye byose. Oh, mwakiri pese kuzina neza. Kugira tumenye ivy'Imana yatugabiye byose. Il nous a donné son Saint-Esprit. Est-ce que our frère Pacifique au Cameroun, il a payé même le Saint-Esprit l'a payé. Amen. Yaradiye na même Yesu. Yaradiye ko muhabwa. Baptisé. Amen. Yaradiye ko muhabwa. Il a payé aussi. Amen. Asigaye ko tugenda tukabitora betaje tunashaka Saint-Esprit. Abati harageze ko muhabwa. Amen. Twashaka amahoro muri assemblée. Kenda mutori betaje. Je twashaka umunezero w'agakiza. Kenda mwaki. Par les mains de la foi. Amen. Nous kwizera. Oh, umutima w'umuntu yizeresha. Akaturisha akaba. Aya majambo n'Imana simbavuze. Yenda someye wa musere acha arabyeruka gusa ati ndahise no kubatizwa.
nani ngiye kubasomera musubire mu musoma mwashyize hasi kugira ngo mugende neza. Écoutez, verset 9. Kuko niwe araturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye umukuye mu bapfuye, uzokizwa. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Imana ibaheze. Niwe araturisha akanwa yuko ufise umwami yitwa Yesu Kristo. Il est le roi des rois. Établi sur tout. N'umwami ari hejuru y'ubuzima bwanjye bwose. N'umwami ari hejuru y'ape. Amen. Numva icyo tukamubona muri ku mugoroba n'uburyo cyaza tukamubona umwami wacu unezerwa tukamushima iyo cyaza kumugenda akatwara iyo duteguye irapere kisinzwe n'abantu batumva wowe genda musoko wewe kubivuka ryabutse ngo rero genda musoko kubivuka ryabutse ukayibona nyine ko ryaboze byose shaka ingene ryabutse cyane ni ngurube sinoziya fati ni ngurube zanjye ntizihari ni mu mpaka mbere hananiza none se amahera niko yagiye mu isoko yasanze hari kubeshi ati saje na shefu yasanze hari gusambanya ati sanga mu jono pepa yasanze hari iyo mu pepa ariko ashikiriye amahoro yateye amen ashikiriye umunezero irape ashikiriye ubwizigirwa irape ashikiriye kwirinda irape ça nous appartient n'ibyacu umunsi n'ibyawe nawe amen ntabiguzi ntabimazi yatanze ikimazi kimwe gusa cerewe mu ijuru maze ingomero z'umugisha zirashunguruka umwami nahimbaza amen yarakoze nahimbaza yariye kumushima amen yacu amen mwabikwiye guhaguruka mwese n'umutima w'umuntu yayishuye haleluya n'ababa yarabishuye n'abakati mwese yarishuye byiza n'abandi patruwa n'abandi batarufise bwo gukora inama hano muri asamba umwami yarishuriye byiza umwami yatwishyuriye benshi umwami yatwishyuriye sikoro yatwishyuriye byiza gusa ibyo yishyuye fesi isoko irahiye reseve isoko mwakira ibyariye byonyine nibyo mugabane w'abera amen 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 nahimbazwe cyane rwose n'abera mwese mumushime muti yanyishyuriye neza icoma bikandwa mu mutima tudushuye amen yaba ibyaha byahindutse iremereye amen kandi nimero kangahe yanyishyuriye ibyaha yanyishyuriye imyenda yose yaramaniye ibyaha byanjye byahindutse Oh,
ingeso mbi yayishuriye gukora ibyiza yapeye gukora byiza. Haleluya, yabigize ibishoboka kugira ngo abera babe mu by'Imana kubw'inkomezi ibiti niwaduha kuba muri Kristo Yesu. Haleluya, niwaduha yarabishuye tukabe padiri w'abantu dufite uburenganzira bwo kugerera mu byo atarishe gumba mu byo yatwishyuye niwaduha kuba muri Kristo Yesu. Oh, Imana ishimwe. Yesu yarishe ko amademo ababaza no yarihiye kuruhuka kubaturumaka n'amademo kose yararishe yapeye. Haleluya, Yesu imbere umwami wanjye kandi bakayibona kwe gusokora imagazima uyibyaha yambaza mu mubiri jambe irapeye il a fait pour ma fête, il a fait pour ma joie, il a fait pour mon repos. Mon éternel repos céleste. On a marre de tout manger. Pourquoi Yesu a dit il a payé. Oh, alléluia. Nagimaze. That's how we are manching us. Merci pour ce soir. Nami kukora twishuye. Yende yacu yose. Nami tenero kwikomera. Batwishuye. Byari umurongozi wa Bibiliya. Dushobore kugenderamo. Akari nguvu zacu. Ariko inkomezi zawe. Kandi we n'amashusho yose. Iganira ababera bose. Babende badateganya. Woweho wapfuye no kwishuye. Ujya mu ijuru yishura. Ujya waciye yose. Ujya mu ijuru wahishuye. Kandi ukoga kuri Pawulo. Uko byapeye. Haleluya. umugisha ikoraniro irigendere mu byiringiro byabo ntibiyapfe ubwenge bwabo ariko bagaragaza kwizera ibyo babariye byose bari byabo ubizigamiye muri bo atawubiranyaga n'ubwo iyo ubihagarikiye ibyo bibaye byose ugerageza ubitwaka Imana isumba byose urakoze duhabwa icyubahiro hagati yacu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, ezewe komenye gose Yesu kwamukiza wawe kandi kandi mucana n'imwe amafredi wacu usengere anaturagize Imana isumba byose. Ezewe komenye gose Yesu kwamukiza yacunguje amaraso yizera kuvuga bwa kabiri. Amen. Amen.
bari basanze yagize AVC bari bamupimye usanga umutima yahindutse hanyuma ndamusomera nti munsi kw'ivyo mwaguzwe umwe mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwarazwe n'abasokuruza atari ifeza canke izahabu ibora ariko n'amaraso y'igiciro kinini ari umwagazi basomeye ajya amagambo yarize hanyuma arabwira ngo ndindira mfukama ndamusengeye yasubiye kugisha iherero kugira ngo wakize niyo abana ushobora kwizera iratupeye Imana nibakize bari babipimye basanga yagize AVC n'imizi yakize ariko yasubiyeyo asanga parfaitement ibirabivuze biramukize kugira ngo muze mwumvishe parfaitement yakize yaba Imana yabikoreye uyo musere atarabatizwa ngo wabatijwe Progresa, o senhor já veio. Amém. Já veio. Como você vai dar isso aí? Como você vai? Era chegou de guarda. Amém. Ele chegou de chumbo, ele chegou de guarda. Mari de base. Já veio. Já veio. Já encheu o manual. Amém. Você já lixo do mesmo. Lixo do Amen. Agora lixo é comigo mesmo. Lixo é comigo mesmo. Irapeye. Amém. Pessoal, irapeye. Amém. Irapeye. Amém. Amém. Lixo. Dore twibuka ko waturiye byose, dore twibuka fatana
kimutarishe kugira ngo tuze kuri wewe imitima yacu iremye tufata kitwagirira. Urakoze cyane, heza ni wowe wakoresheje icyo uri tugendane mwana z'ibizizigiro bizima tugire ingendo nshasha twemera tuzi ko byose yabibiciye twemera satani yabibishe byose mahoro yuzuye imitima yacu umutima w'imitima yacu twizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu.